tuvuze centre de gravité, tuvuze hagati na hagati. Mugabo, quel est le point culminant ya Pentateuque yose? Agasongero, akantu kabimara, agasongero ka Pentateuque yose. Ninde muntu yombwira la scène la plus émouvante yasomye mu bitabo vya Mose bitanu, aho ubona yuko ibi vraiment bije gupfundikira n'ubwiza bupfundikira, it's the climax nkuko abazungu bavyita. Tubisanga igihe ihema ry'ibonaniro rihejeje kubakwa, hanyuma ubwiza bw'Uhoraho bukagira iki? Bukuzura iryo hema gushikaho na Mose ubwiwe aba obligé gusubira inyuma, gushikaho abaherezi badashobora guperforminga their duties, badashobora gukora ibikorwa byabo by'ubuherezi kubera tellement shekina, tellement igice cy'ubwiza cuzuye aho hantu, ku buryo icyo umwana w'umuntu akora ari ugusubira inyuma, ari ugutakara, ari ukwiyefasa. Aho ubwiza bw'Imana bwuzuye, ikintu cya mbere kiharanga, abantu bariyefasa. Mose yariyefasa, abaherezi bariyefasa, ku buryo dusanga mu by'ukuri naho ibyagezwe byatanzwe mu Balewi, naho babwirijwe ibintu bitandukanye bazokora, mugabo le point culminant, c'est la gloire de Dieu qui remplit le temple. Alléluia. Iyi niyo ntumbero y'ivyagezwe. Ivyagezwe vyatanzwe n'ivyo bigishijwe ingene bazokwicungura, ingene bazohatanga impongano y'ivyaha vyabo. Mugabo, c'est quoi le point culminant auquel tout temps ni kahe gasongero vyose bitumbereye gushikako? N'ubwiza bw'Uhoraho bwuzura urusengero. Ibi turaza kubona ico bisobanurwa mu nkuru y'agakiza mu mwanya uri imbere. Iyo nkuru agasongero tugasanga mu gitabo cha Exode chapitre 40 34 à 38. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura urusengero, chapitre 40 verset 34 à 38. Amen. Ni sawa? Turacari kumwe? Twako turageza kurabira hamwe structure yoba ya bino bitabo bitanu vya Mose, mu kugerageza kuraba le centre de gravité et le point culminant ya bino bitabo bitanu. Reka turabe inkuru y'agakiza hamwe twese. Basha dusomere hamwe igitabo ca Nombre chapitre 24 verset 17. Igitabo cyo guharura 24 ku murongo wa 17 havuga ngo, ariko ndamubona, ati ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri zokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranye abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe abasheti bose. Icumu ry'ubugabe rizova hehe? Rizokomoka muri Yakobo. Turabe mu mpera y'igitabo c'itanguriro Yakobo ariko arahezagira umuryango wa Yuda. Igitabo c'itanguriro ariko arahezagira umuryango wa Yuda. Avuga gute? 49, itanguriro 49 verset 8. Weho Yuda, abumvukana bazogushima, ukuboko kwawe kuzogwa abansi bawe mu gahogo, bene nyoko bazokwikubita imbere. Yuda ni kibunda c'intambwe, uraduze mwana wanje, uvuye mu ruhigi, arunamye abunda nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore. Ninde yohangara kuyubura? Verset 10, c'est important. 49, icumu ry'ubugabe ntirizova hehe? Kuri Yuda. Inkoni yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge vyiwe. Nyene kuganza ataraza. Nyene kuganza nawe ninde? Tuvyerekwa n'iki? Nuko Musa avuga ngo nyene vyo ataraza, uwo niwe amahanga azokumvira. Ikintu gikomeye gose ni kuraba ingene abantu bagenda babiswa umugambi w'agakiza, bose ni bitutu vyande vya Mesiya. Twaragerageje kuraba iyo nkuru y'agakiza mu gitabo
mu gitabo cy'itanguriro mu gutanga centralité de Christ ntitugiye kubisubiramwo ariko yaba Adamu wa mbere aremwa ni gitutu kiri imparfait ya Adamu wa kabiri yitwa Kristo biciye muri we tuzohabwa umugisha nkuko biciye muri Adamu abamukomoka ko bose bahawe umuvumo uwo Yesu kandi niwe aseruka muri Aburahamu Isaka na Yakobo les patriarches bamera nk'igitutu gitoyi gusa cha Kristo ihanga rya Israeli ryose rigereranywa na Kristo ko c'est un serviteur muravyuka ko ihanga rya Israeli le thème central murayibuka le peuple qui devient la théocratie ubwoko buhinduka ubwami bw'Imana biciye muri ubwo bwami bw'Abisirayeli ku isi Imana igahezagira amahanga yose ariko ubwo bwami bwabaye un serviteur atumvira ariko Kristo azohinduka Isirayeli w'ukuri yumvira ashitsa neza amasezerano yo guhezagira amahanga yose biciye muri Kristo uruvyaro rwa Yakobo uruvyaro rwa Yuda ikiri kintu gikomeye gose cyane dutegeza kuguma turaba mu bitabo bitanu vyose vya Mose turacari kumwe icya kabiri twakibonye mu nkuru y'ihema ry'ibonaniro nashaka mu nkurikirane neza ko nabivuze ko naho mubona hahereze igitabo cyo gusubira mu vyagezwe twavuze ko le point le plus culminant y'ibitabo bitanu vyose vya Mose ni igihe ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye ingoro ibi inye omwe mu buryo bw'ivyijiji bitwegeza hahandi Adamu yirukanwa ava mu bwiza bw'Imana mu itongo rya Edeni dusanga ubwo bwoko Imana iri kurabukoresha kugira ngo inagure ivyatakaye mu itongo rya Edeni ubwiza bw'Imana bubana n'umuntu ubwiza bw'Imana bubana n'umuntu ivyo Imana iragerageza kubikora kubishitsa mu ihanga rya Israeli mugabo babikiriye imparfait biba bituzuye neza kuko ubwo bwiza ntibwagumye mu ihema ry'ibonaniro gushikaho mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana tubwirwa ijambo kandi ngo nta wigeze kumenya Imana ariko umwana wayo aba mu bwiza cyase niwe yagize iki niwe yimenyekesha kandi ngo yaje abana natwe bakoresha ijambo tabernacle yaba iryo jambo ryashigwa à l'infinitif tabernacle Jésus a tabernaclé avec nous il est venu demeurer avec nous et nous avons contemplé sa gloire ngo bwiza bumeze nk'iki ubutumwa bwiza bwa Yohana alors dusanga iki kintu gikorwa le point culminant ya Pentateuque Kristo aza kuyuzuza agaduhindukira wa wundi aza kubana natwe bwa bwiza bw'Imana buza kubana n'umuntu ariko kandi bizokuzuzwa neza igihe mu jesho Yohana azodutwara ngo tukitegereza mu nyonga hiwe ibi bitazoshira kandi ngo nta rundi rusengero uzosubira kandi kuhaba na yindi tabernacle izosubira kuhaba kuko ngo Kristo ubwiwe n'Imana bazohinduka le tabernacle du peuple de Dieu amen ariko iyo nkuru iryoshe y'agakiza itangura guserukira mu bitabo bitanu vya Mose amen hallelujah turacari kumwe nashaka turabire hamwe mu kurangiza iyi Pentateuque ingene Pentateuque ari urufatiro rwa Bibiliya yose ibi bitabo bitanu vya Mose bishiraho stage bishiraho urubuga ku nkuru izobandanya ya Bibiliya yose iyo umuntu atahuye nabi Pentateuque ntashobora gutahura ibindi byose bisigaye bigize inkuru y'agakiza niyo mpamvu ari ibitabo bitanu duherako kandi tukiga mu buryo bw'umwihariko iyo umuntu atahuye nabi kino gitabo abahushije ibintu bidasanzwe reka turabe mu buryo butatu igitabo cha Mose canke igitabo c'ivyagezwe ibitabo bitanu vya Mose bishiraho urufatiro kuri Bibiliya yose ubwa mbere ibitabo bitanu vya Mose bitanga orientation icambere bitanga orientation iyo orientation irakomeye iyumvire iyaba
le concept d'un Dieu créateur, omnipotent, souverain. Iyo concept tutayitangurana na Bibiliya. Ibindi byose bigize agakiza twobitahura gute? Si le concept d'un Dieu qui est souverain, qui est puissant, ishoboye vyose, ifise ubwenge budasanzwe, ikora ibigororotse kandi yuzuye urukundo, iyaba iyo concept idatangura gushigwaho urubuga n'ibitabo bitanu vya Mose. Kuri twebwe ntitubitahura kubera mu gihe ca Mose hasengwa imana nyinshi. Hari ico bita le polythéisme, gusenga imana nyinshi. Ntivyari ikibazo mu mico y'abantu ba kera gusenga imana 15. Osironta imwe ifise ikintu ikemura, iyi nayo igakemura iki, iyi nayo igakemura iki. Abakunda amafilme y'amamitoloji nka jewe, niyo amafilme ndaba presque gusa, mutahura uno mukino wari hagati y'izo mana. Izo mana zarashobora kugwana, zikera iminana, zari en competition, zari rivaux, zaravyarana, imwe ikavyara iyindi. Iyo niyo naho mutwenga, iyo niyo si ibitabo bitanu vya Mose vyandikirwamwo. Ni isi yuzuye utumana twinshi. Ibi rero tuvuze ngo nuko nyene bimeze, kuko umubanyi wa mbere wa Mose, umubanyi wa mbere w'Abisirayeli, isi yose nuko yari imeze. Iyo tuvuze ko igitabo c'itanguro gishiraho urwo rufatiro rw'Imana imwe, itari kwirahivariza n'izindi mana, iyo ari concept nshasha. Mu nyuma izona kwegera abayuda, izokwegera ko ça sonne arrogance. Ni gutuvuga ku Imana yawe isumba izindi zose, igihe izindi zigerageza kubana. Ibi bizotera ingorane abakristo igihe bavuze ko Kristo ari we mwami wenyene. Mu by'ukuri igihe ubwo rufatiro rutamanje guha abagw'Imana imwe, naho twe twamaze kubimenyera ntitubitahura yuko igitabo ca Pentateuque kimanza kikanoza ivu inkuru y'agakiza ihava iza ikidehuramwo. No musi duhanzwe na atheisme, no musi duhanzwe na relativisme intellectuel. Ivyumviro vyawe nivyo ujya nivyo. Reka twakirane tolerance intellectuelle. Wewe wabonye igice c'ukuri, ujya yabonye igice c'ikindi, ujya ariko mwese mufise ibice vy'ukuri. Nta muntu afise le monopole de la vérité. Amadini yose afise igice kanaka c'Imana, ayo madini ariko arahishura. Reka amadini yose abane. Turi muri iyo monde tukikujwe ubye na athéisme. Genèse gashi twibutsa yuko derrière tous les phénomènes naturels, derrière les lois de la nature, les lois scientifiques, abahinga bashobora kwiga bakiga ingene ayo maloi akora, derrière toutes ces choses il y a un créateur, il y a un législateur w'ayo mategeko, il y a uyasutena utuma ayo mategeko abandanya afeza fonctionner l'univers n'ibindi nk'ivyo. Igitabo ca Pentateuque kiduhishurira yuko derrière ivyo vyose il y a un Dieu créateur. Kandi dans un monde irimo relativisme intellectuel n'ibindi nk'ivyo, igitabo kitwereka yuko il n'y a qu'un seul Dieu, kandi il s'est révélé particulièrement biciye mw'ihanga rya Israeli. Turi abantu bari héritier, turi abantu baza baragwa ivy'Imana yagiye ihererekana urunganwe ku rundi iciye kw'ihanga rya Israeli. Hariho inzira iri bien tracée iza ikuraho ayandi ma vérité atariyo. Kuri iyo aspect Pentateuque itanga iki? Itanga l'orientation. Ubwa kabiri Pentateuque iserura les desseins divins, imigambi y'Imana. Ni gute wotahura ngene vyose vyashikijwe neza mu gakiza igihe les intentions de Dieu utatahuye ubwa na mbere izarizo. Imana itangura guserura ivyo yiteguye kuzokora, ivyo yimirije kuzokora, itangura kubiserura mu bitabo bitanu vya Mose. Ibi nivyo ngamije kuzokora. Voilà les dessins.
umugambi w'agakiza itangura kuwuvuga. Kuva mu itanguriro Imana izokwironkera uruvyaro ruvuye mu nda y'umugore, hanyuma urwo ruvyaro ruzonesha ya nzoka. Hari imigambi y'Imana itwereka yuko vyose bigamije kunagura ivyo Satani yononye mu itongo rya Edeni. Hari imigambi itwereka yuko Imana yifuza kunagura ubwiza bwatakaye mw'iremwa. Ivyo naho isezerano rishasha rihava riza rikabishitsa. Mugabo iyo migambi iseruka muhehe muri Pentateuque. Ubwa gatatu, Pentateuque iduhishurira kameremere k'Imana. Ibi tuzovyiga ko tuzotora igitabo ca Levitique. Pentateuque iduhishurira apana gusa imigambi y'Imana, mugabo na kameremere kayo na standard moro zayo, aho yifuza ko dushika mu buryo bwo kugororoka. Iraserura kameremere kayo kagororotse, iriko irahana icaha, iriko irashisa umuvumo ku bakoze icaha, iriko iragirira imbabazi abemeye kwihana, iriko irahezagira abemeye kumvira. Ibi vyose biduhishurira umutima w'Imana ugororotse n'ivyo yiteze kubo iba yaremye. Ibi vyose biserukira mu gitabo mu bitabo bitanu vya Mose. Yesu abahezagire. Haleluya. Tuhejeje kurabira hamwe ibitabo bitanu vya Mose, naho abayuda bavyita igitabo c'ivyagezwe. Twasanze yuko ibitabo bitanu vya Mose biradonda inkuru, hanyuma ivyagezwe bikagenda bitangwa muri izo nkuru. Twasanze ibitabo bitanu vya Mose naho abahinga bamwe bashatse kuvuguruza uko kuri. Ibitabo bitanu vya Mose vyanditswe, ibitabo bitanu twita vya Mose vyanditswe na Mose ubwiwe otuye ikinjana ca 15 imbere ya Yesu Kristo. Twasanze le thème central ari uko Imana yunga isezerano n'Abisirayeli iciye muri Aburahamu, ikaribandanya ikarishitsa muri Mose, hanyuma ngo yironkere ubwami hano kw'isi. Biciye muri ubwo bwami ikazohezagira amahanga yose. Ariko muri iyo thème centrale dusanga kugira ngo Imana ivyo bintu bikore itegeza kugira imbabazi, itegeza kugira ikigongwe, yihanganira ababikijwe uwo mugambi, les patriarches, yihanganira ubwo bwoko isezerane nabo isezerano, ikanabigisha ingene bazokwicungura, bazotanga impongano igihe bizobananira kwiyeleva ku mastandard yo kugororoka kw'Imana. Ubwa kabiri, Imana ibandanya isaba ubugororotsi iryo hanga ryinjiye mu isezerano hamwe nayo, igahana kutumvira kandi ikarekompansa ukumvira. Siko none tukabanije turaba structure y'ibitabo bitanu vya Mose, bwati ibitabo bitanu vya Mose centre de gravité ihagaze igihe vyagezwe bitangwa ku musozi wa Sinai, navyo bihera muri Exode chapitre 19 bikabanira muri Nombre chapitre 10. Ko ariho hagaze centre de gravité, ariko kandi ko le point culminant ari igihe ihema ry'ibonaniro ryubakwa rikuzura ubwiza bw'Imana. Ivyo navyo bigaprediza umugambi w'Imana kuzonagura ubwiza bwayo ngo bubane n'umuntu, ivyo izorangurira mu kuza kwa Yesu Kristo, kandi isigaje kuzorangura neza igihe Yesu Kristo azogaruka. Twako turaraba inkuru y'agakiza dusanga ababikijwe uwo mugambi wose bari abantu badatunganye, ariko muri uwo budatungana kwabo n'ivyo bashobojwe n'ivyo bakoze neza bamera nk'ishusho iri imparfait, mugabo quand même ishusho itwereka uko Kristo azoza ameze, haba kuri Adamu, haba kuri Aburahamu, haba kuri Yuda, haba kuri Mose ubwiwe canke ihanga rya Israeli, ari ryo le serviteur atumvira, ariko kandi le serviteur de Dieu abikijwe gushitsa imigambi y'Imana ku isi. Kristo akazoza nk'umukozi agororotse, nk'umushumba agororotse, yuzuza neza uwo mugambi, kandi biciye muri Kristo amahanga yose agahezagirwa. Twako turaraba rero ingene ibitabo bitanu vya Mose bishiraho urufatiro kuri Bibiliya yose mu gutanga orientation, mu guhishura imigambi y'agakiza y'Imana. Ubwa gatatu, mu guhishura kameremere k'Imana. Ivyo nivyo duhereje kuraba muri uwo mwanya urenganya. Nashaka nakire ikibazo coba kijanye niyo ntangamarara y'ibitabo bitanu muri rusange. Ego, microphone.